Mwaramutse mwiriwe bivanye naho uherereye bakunzi ba BDUSA nkuko mubizi kuri Mike muri kumwe na Felix Kaongo. Uyu munsi rero dufise ibintu biri special aho twakiriye umushitsi twakwita kari mu legend mu bijanye na traditionnel hano iwacu mu gihugu cy'u Burundi. Abenshi muramuzi ni Alfred Nkundabantu twakiriye muri BDUSA. Washobora kuramutsa abakunzi ba BDUSA? Yego murakoze cyane kumpa akajya kuri kino kiganiro. Abandi baramukije mwese uriko barakwikirana kino kiganiro ca BDUSA hama nabashimiye cyane kuba mu kano kajya kugira ngo tushobore kuyaga. Hajya mu Kirundi baravuga bati umusirikare yatambaye iteni ntibashobora kumenya ko ari umusirikare. Turashaka re tumenye Alfred Nkundabantu wariwe ari muri vya bikorwa vyiwe yamamwo. Jewe bisanzwe ndavuze kutuvugiriza aka kantu tumwumve neza Alfred Nkundabantu kuntu nyina agahibongoza bo aka kantu rumva kuntu kakora rumva bisanzwe nkuko nyine bayivuze umusirikare agenda nyene ndayiteguye mu bisanzwe kuko nabazi kuntu biza kugenda nyene hama n'ukuri n'umuduri yego n'umuduri kabisa uranavuga ngo reka ndagusaba mfatire miko nta kibazo. Abantu bakunda abandi ubundi abantu bayaga amahoro kuko mbona yukwangana navyo bimaze nkunda abantu murantu gatoyi nta kibazo ibyo ntibisezerana mugabo ubundi abantu bakunda abandi ubundi abantu bayaga amahoro kuko mbona yukwangana navyo bimaze nkunda abantu ukuzi wese bayagibahuza n'umukinama bayagibahuza ukumutakura bayagibahuza kuko mbona yikwankana onaco bimaze nkunda abantu bakunda abandi nkunda abantu bayaga amahoro kuko mbona yikwankana naco bimaze nkunda abantu ngiye kumuyange nayo umukunzi kabisa. Murakoze turashaka kumenya ako kajambo nkunda abantu hezi imyaka myinshi twumva akajambo nkunda abantu ko bakavuye hehe. Mu bisanzwe nkunda abantu novuga ko ari izina ry'ino ndirimbo twakoze. Iyi ndirimbo twahise nkunda abantu bo hama rero twarashoboye kuyisohora. Mu bisanzwe nkunda ntiyasohotse ari indirimbo imwe gusa ni kuvuga yasohotse ari mu rukurikirane rw'indirimbo nyinshi cyane bica bituma rero abantu benshi aribo bakunda cyane bica bituma rero twese ubona ko wowe wanyise nkunda abantu paraporo ya Nyandwi je yitwa Nyandwi Alfred ngo batushira ko nkunda abantu abantu ko bayetone kuba nitwa nkunda abantu bisanzwe rero ni indirimbo twakoze ari nyine nje kuririmba indirimbo yakunzwe mu gihugu mbere no kwisi yose yarasamiranye nkuko bagiye barayumva nkunda abantu indirimbo twasohoye kuva yasohoye tariki ni bukumwaka gusa kuko sinibuka itariki mbwo yasohotse mu 2005 niho yagiye kuja ku mugaragaro kuko ni indirimbo yasohotse mu zindi ndirimbo hama mugabo gusa kuba yari yacikundwa cyane cyo tuyitirira ariyo album yitwa nkunda abantu kubera ari abantu bakunze igoro kurikirana ko tugwita nkunda abantu bivanye n'ukuntu abantu bakunze iyo ndirimbo nyine nkunda abantu. Nkunda abantu murasanzwe muvuza ibikoresho bigiye bitandukanye vy'akaranga hano mu gihugu cy'u Burundi dufatiye nko ku muduri. Uwo muduri ufise ndabona urafise ukuntu wubatse canke se ukuntu umeze woba usigura iki ku karanga k'igihugu? Ubisanzwe uyu muduri ni igicurarangisho cyakuze gikoresha kuva na kera. Mu gifaransa batane c'est un instrument véhiculé ni kuvuga ni indirimbo yavugirizwa ku rugendo nako ni igicurarangisho cyavugirizwa mu rugendo igicurarangisho cyavuzwa kenshi iyo umuntu ariko aragira ni igicurarangisho mbere cyavugizwa n'ibwami cyaravugizwa ibwami ni igicurarangisho usanga kenshi cyavuzwa cyane kino bicurarangisho bigaragaza
akahise ku Burundi ni kimwe mu bicurangisho byerekana ko ari igicurangisho kavukire cy'igihugu cyacu cy'u Burundi muri rusange cyaravugizwa mu ibwami iyo umuntu ari ku rugendo kugira ngo uburuhe canke abo mfatanje urugendo mugiye mu rubanza canke muri no ku kazi sashaka kuvuga kugira ngo gishobore gutanga ico bita morale abantu bashobora kugira akamorale kugira ngo ibyo bariko barakora canke iyo bariko baraja ntibadende mu kigo canke ngo bacike inkokora ngo bacike ngo intege ni gishobora cavuzwa kenshi cyane ibi rero mu bisanzwe uyu n'umuduri n'umuduri ushobora kuvuza uri kuragenda ushobora kuvuza uri ku rugendo cyangwa uri mu bikorwa abantu bagashobora kugira morale muri rusange. Ego uravuze ko ari umuduri, turabona umuduri uko wubatse, turabona ko urusinga umuduri wamufise urusinga kuva na kera narindi. Uyu muduri muri rusange ni kuvuga yuko twebwe tuvuga yuko twajanye n'amajambere kare umuduri warukanye warukanishijwe umutsi umutsi w'inka ico bita umujya niwo mujya mu bisanzwe mu Kirundi ciza uyu urusinga uyu n'umujya ni umutsi rero wumva bakora kuranda kutuhere ku nanga ya maconco kare maconco yakoresha umuduri w'igikunga kimwe mugabo kubera yuko ibintu byagiye biratera imbere ibintu byagiye twavuga ko ico bita evolution bavuga yuko ari amajambere no mu karahanga harabamwe amajambere aho jambere ndumva kuko umutsi no tuguma turonka misi yose cyo tuvuga reka twikore ku byuma by'abazungu turaronka rero urusinga nyene ico bita film metallique urumva turashobora kugira ubushakashatsi dusanga rero birashoboka cyo turabikorako munyuma rero turabona ko umuduri ko kare wakoreshwa n'igikunga kimwe turashobora igikunga kigira kabiri turashobora igikunga kigira gatatu iyo dushobora kuronka aya manote uko ari atatu munyuma rero nkuko bisanzwe biri ntituraheza kuwukora n'ubu ndacyagerageza kuwukora ndawongera ko ibindi bikunga kugira ngo bishobore kuronka amanota nkeneye urabona yuko ikino gikunga gisohora rije ryo hejuru amaniki gasohora rije ryo hasi ikinacho gisohora yabajwi yose uko ari atatu nico bita karebase principal ni kuvuga iki gisohora irijwi niri yose agasohokera ngaha ama iri najo ryo ngaha rikaza risohokera ngaha niri gacha risohokera ngaha kugira ngo umuduri ushobora kuronka ijwi ryumvikana n'umuntu wese ashobora kumvikana canke ashobora kurumva nubwo hatoza burya by'abazungu bituma amajwi asohoka none nyamara kongera ko iyo yindi mikunga nta ntumva kuzongeye ko amanote ayandi uzobukiri muri ka karanga nyene canke ari ibintu uzoba usizemwo ubusanzwe ni ka karanga nyene kuko urabona yuko ibintu nyene umuntu agoma agerageza kugira ubushakashatsi ni ka karanga sinzi ngiye kure kuko umva niba ndiko nakoresha nyene bikunga nta bintu nyene by'abazungu canke byindi nzero ndiko ndongerako aho ni muntu uzoye kwerekana yuko kino gikunga dukoresha kugira ngo dukore imiduri ko yuko gifise agaciro ko umuntu ashobora gukora ico bita kugwiza bisanzwe urabona igitari gifise imijya myinshi nivyo kuri nivyo bazungu ubwo twe tutashaka kuvuga ati mbona nubwo ari by'akaranga reka dushobore kugira twongere ko turebe ko ibyo tuko turahiga ko twashobora kubironka bisanzwe nuko bimeze kugira ngo igicurarangisho kiba kiri kose uragira ubushakashatsi kugira ngo urabe ko kino kintu ndagishizeko burya anyi hari cyo kongera ko harakantu rushokoba karimwo ibintu nk'ibyo muri rusange ngo bakaranga tugataye kandi kakaranga nyene Alfred nkunda abantu tuve ku moduli tuje ku buzima bwawe mu myaka iheze uri kumwe na mugenzi wawe mwaragiye mukora ibitaramo bitandukanye hano mu Burundi muri Afrika ndetse ni Burayi kwisi hagiye hatandukanye ivyo biteramo vyari bimeze gute ni gihe kintu wovuga ati wo kwishimira kugeza kuri uno mwanya ati nararonse bisanzwe ikintu no kwishimira ca mbere nuko nagiye ntari Alfred cyane ntitwagiye turi Alfred na Bernard nubwo yashengeye uwo twakorana mugabo gusa twagira tugirane du presenta igihugu cyacu cyo Burundi twitwa ko duserukiye igihugu cyacu cyo Burundi ikindi kintu nashimye cyane ni kubera yuko iyi mico yacu y'akaranga iyo igeze mu bindi bihugu ni kuvuga yuko
iratamarirwa cyane, ni kuvuga tuba dutwaye iyindi shusho batari basanzwe bamenyereye, bakabona umuduri, bakabona ikembe, bakabona indonongo. Iki cyo kitagaza rero kindi rero kurusha ni kubera ko baca babona ukuntu ibi bicurarangisho by'iwacu nyene bishobora kuba kuvangwa icyo bita mariye, bikaba mariye n'ibindi bicurangisho by'ikizungu. Bishobora gutangaza kubona aya manota yacu dushobora kuyakorda ugasanga ibintu biriko birazana icyo biri kwita iyindi son, ni kuvuga ayandi majwi, ugasanga ari ibintu biragenze neza. Urumva kubera yuko twari twagiye tutwaye iby'iwacu tubibashiriye, bityo bituma rero abantu bose batangazwa n'ibyo turirimba n'ibishorangisho dukoresha, mbere n'ukuntu twambaye. Uraza gusanga umuntu kuva na kera umuntu yamye arangwa no kuba yambara igitako, impuzu y'igiti. Ni kuvuga igitako rero tucambaye kirafise amarangi 3 agaragaza idarapo ry'igihugu cyacu. Ni kuvuga tubabona directement yuko uri umurundi. Urumva bakabona yuko bakabashaka kumenya byinshi kubijanye n'ico gicurarangisho uri kurakoresha. Ivyo rero navyishimiye cyane kubera yuko nabonye yuko atabandi bantu babikoresha atabitwebwe, kandi bigaca bituma turonka ishusho nziza y'ahantu twagiye kubicuraranga. Yego hari higanwa rimwe mu mahiganwa akomeye ryashoboye kubera mu gihugu ca Brazil, wari wagitabiriye uri kumwe na mugenzi wawe Bernard. Iryo higanwa ryagenze gute kuri mwebwe? Si muri Brazil gusa, ni mu Bushinwa. Twaragiye turahiganwa. Ni kuvuga yuko yari exposition y'isi yose ubwo muri Afrika. Ni kuvuga mu Burundi twarashoboye kuzana ishusho nziza kuko twabaye abambere. Tugiye muri Afrika twaragiye muri Kenya, twagiye mu higanwa ryo guhiganwa n'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, icyo twitangwa ni East African. Turashobora no guhiganwa rero twace turonka agashimwe kitwa East African Music Awards kategori traditionnelle. Ni kuvuga yuko ivyo byose ni ibintu byagiye biragaragaza yuko twebwe abarundi dufise ibicurarangisho cyangwa dufise imico cyangwa dufise ibyo dukora bitandukanye n'ibyo bandi bakora, kuko urabona yuko uri kuhegabona ibihangange byo muri EAC byo muri Afrika y'ubuseruko. Si ibintu byoroshe kuko abantu bose bafise ibyo bapresenta kandi berekana kandi by'agaciro gakomeye cyane. Wowe ufuye kubera kuvuga cyane kuri ndagize ubwo bakubera yuko ibintu bijyanye ndabibonye mugabo gusa kimwe bashimura ko igihugu cyacu cy'u Burundi turafise imico, turafise akaranga kiwacu twisangije kandi kazoguma gaseruka mu bihugu byose. Nk'akarorero no gutanhagiye muri higanwa twagiye muri Pointe Noire mu gihugu ca Congo Brazzaville. Ni kuvuga yuko baramenyereza ijya mico ijya mastile navuga zya stile zabo, ukuntu batamba zya ntambo zabo muri rusange. Mugabo baratangaye kubona tubazanyemo iyindi navuga iyindi style. Ni kuvuga babonye tuvuza bazo batamba ibintu bya rumba, by'igikongo nyene. Ubona tubazanye izindi ntuzeya izindi ntambo basanzwe baha. Ni kuvuga barabayetone baratangara kubona ati kabundi hari izindi ntambo, izindi mbyino, izindi ndirimbo zifise ukuntu zigera twe tutatumenyereye. Bazi ko bamenyera ibintu by'amasebeni, ibintu by'igikongo nyene tutogiye tutwara tradi moderne yiwacu. Ni kuvuga kandi bararyohewe no kubona batubwira tore kuntu babitamba, tore kuntu babivyina, umva barabiviva. Ni kuvuga barabibayemwe birabaryohera cyane. Nje n'ibintu keshi no muri Bene batubwiye ati comment on peut marier ça avec des instruments modernes. Birashoboka kwera ati birashoboka nyene. Ese kibashobora kubigira tukaraba. Twarabigize turagira concert abantu bararyoherwa cyane ati n'ubu turabonye ikintu byo tutari twiteze. Ni kuvuga yuko mu Burundi turafise ibintu byo guhaya. Turafise ibintu byo guhaya tutegeza kuza turashira imbere imico n'akaranga by'iwacu. Inyuma y'ivyo biteramo byose mwateramishije abanyamahanga mutashe mu gihugu wanyu ngaha mu Burundi babakira gute? Mu bisanzwe ukuntu batwakira ibyo niko ndakubwira yuko tukiye gufata ibicurarangisho by'iwacu imico y'iwacu tukabiha agaciro. Navuga yuko ukuntu batwakira ntugire ngo
sikirenga kabisa kuko mu bisanzwe urabona nk'umuntu w'umuririmbyi canke w'umucuraranzi yaserukiye igihugu mugabo ukacusanga nubwo atashe yaserukiye igihugu ugasanga ukuntu bakwakiriye bigasaba yuko umujournaliste canke umuvuga makuru wenda kumutelefonera ati urazoza nzotaha umunsi fulani uze unyakire kuri aeroport basanga kuri aeroport abandi tuba turi kumwe tuba twaciye mu bibuga by'indege bitandukanye basanga bo bakiriwe neza mugo twege twakiriwe nyene ukuntu muri rusangi rero ukuntu twakirwa nibaza yuko batabiha agaciro cyane batabiha agaciro amenga yuko umengo ibyo tuvuye gukora babyita nko kumengo no bazita ngo uvuye kuragira inarume urabona ndiko bimeze utashe nk'uvuye kuragira inarume urakoze cyane basanga rero twege abantu tugire ibintu by'akaranga nuko tuba tuvuye hanze tuba mu bisanzwe ndagusubiriyemo tuba twagiye mu mazina y'iwacu tuba tugiye duserukira igihugu cyacu tuba dushaka rero n'igihe tuba duserukira igihugu cyacu sishaje kwigiranya n'abana kana bande n'abandi iyo bavuye ku present igihugu cyabo nka ba Francine niyo saba urabona ko haza abantu nyene no kuri bakaza bakamukeza bakaza kumutora abantu bagafata ama déplacement bakaja kuri aeroport bakaja kumwakira ibyo biratuma agira ama effort bavura twege ubona turashaka kuva hanze ukabona n'umuntu aza kukwakira ukacumye ngo Valentine jemvuye kuragira cyangwa imvuye gukora ibintu bitashimwe zirikana yuko tuvuye muri Kenya East African Music Award dufite trofe Kidumu arayifise Emerance Emi arayifise nkunda abantu barose trofe mugabo tusanga nta radio nimwe je kukwakira en plus ni trofe ije kugaragara ije ivuye mu kindi gihugu kandi ije mu gihugu cy'u Burundi kandi yitirwa ko ari igihugu cy'u Burundi cyayirose ivyo ni ibintu rero kenshi usanga kenshi bitandukanye tugese bikaca biduca intege ugasanga ibintu by'iwacu nubwo tubikora nta nguvu tuko turabishiramo kubera yuko nabo nabari kudufasha nabo nyene nta nguvu bari korabishiramo ni kuvuga tuba tugiye kuva ngaha anye bakamenya ko tugiye bakaca bakurikirana n'ibikorwa tugiye gukora bakabona ukuntu twakoze tugize tukaronka iyo shusho nziza bakasitugora niyonka bakaza kutwakira ku aeroport mugabo gatusanga rero ku kibuga c'indege nta muntu aje kukwakira wewe nyene uciye witegera taxi wewe nyene sivyo canke warosana umugenda ati bazunyakira nzofuma ndakure amafaranga bakabona n'umumenyesha makuru n'umaze kukwakira sino leta yari kuvuga ati mbo uyu muntu ko agiye serukira iki gihugu natwe tutegeza kugira ante kumufasha kutusanga nibwa trofe nzanye nta n'uburenganzira ndaso kubishirikiza nyene cyubahiro kugira ngo ndamwereka ati iyi trofe nayikuye mu gihugu cyanaka kandi ine trofe naserukiye igihugu urumva nkabura n'umuntu basi kuko urazi gushikira nyene cyubahiro vraiment ibintu byoroshe sivyo hari ama etape umuntu ajya ama etape bijya gushikira nganje canke bajya ba directeur ba deje fata mbo wewe dushaka dufate no shusho tuyishikirize umukuru w'igihugu hama tugusabire audience ugende kuyisigura imbere yiwe ugatirwa n'iryo teka urumva rero duhiriwe duhije n'umukuru w'igihugu cyacu araze kuvuza ingoma biraryoshe cyane natwe dushaka ko twebwe natwe abanyakaranga dushigikirwe ni muri ubwo buryo rero n'ukuri nibaze yuko atari gushigikira gusa siporo cyangwa ngo ibiki natwe abanyakaranga iyo twaserutse bakatubona ko natwe dufise ikintu tugiye gupresenta ikintu tugiye kwerekana kandi natwe ndabigusubiriyemo ntituba tugiye ku gatwe kiwacu tugiye duserukiye igihugu yego hama numva ari ibintu biryoshe byongeye binababaje kuri Alfred nk'umuntu amaze imyaka myinshi ari muri entertainment no kwita kari yo gushigikira ibikorwa by'iwacu ndetse ndangakaranga none n'ikihe kintu ushobora kuvuga ati je vraiment ico nsaba leta abamenyesha makuru buri muntu wese niki muri rusange twebwe turasaba cyambere gushigikirwa nitubona yuko ibintu tuko turakora nko mengo byarataye igihe oya ntibyataye igihe menye gusa niyo mico y'igihugu cyacu niko karanga k'igihugu cyacu ni kuvuga yuko rero turashaka gushigikirwa tubaze rero gusohoka gushigikirwa iyo umuntu yarose akaryo ko gukora ikintu cyangwa ko gukora ibiteramo cyangwa ko kuba ashaka kugira umugambi kanaka mu mico n'akaranga agashigikirwa ni kuvuga hano hose adodoye
agashobora kwakirwa amakumvirizwa amaze kumvirizwa amagashigikirwa kigira kabiri naco twegera urabona twumengo twaratawe ifo kuba batumenya bakatumenya bakabona ko turabona bagaciro mu gihugu kuko urabona ubusanzwe simvuze ko nabandi badakora abandi twese turakora mugo byo dukora byose rero turakenera gushigikirwa haba mu buryo haba mu byo dukenera kuko ubona abantu tukora ibintu by'imico kama ntabwo twigejeje kandi turi abantu dufise ibyo twerekana igihugu cyacu ugasanga dufuye dukenye dushomereye urumva ugasanga nta n'ubuzi turonka ugasanga umuntu ariko arakora ama effort ariko arakoresha ingufu kugira ngo arabe yuko yoshobora kugira icyo akoze twe turakora kano kazi kugira ngo kubera tugakunda si kubera kaduhemba dufise ibindi bintu nta mpande dukora kugira ngo tubeho mugabo gusa turakora kugira ngo dushobore shobora kuraga abana bacu tubarage tubereka yuko imico n'akaranga by'igihugu cacu atakubita ariko dushobore kugira nkaje ndafise projet yo kuzokwigisha ibishurarangisho kavukire aba ugwaruka wiki gihe hari ugwaruka gwarutse vuba batazi umuduri batazi kembe batazi nanga batazi mwironge batazi ibintu nk'ibyo sibyo iyo projet mugabo ndayifise mugabo ndayitwaye uzoma nta buryo buhari leta ntifise uburyo bwo gukora ibintu nk'ibyo rero wumva ugwaruka ruko ruraruka bizogenda gute azoga igihe bavyibagira kundi batangiye no kuvyibagira ndashaka kuvuga mfise umuduri mwibarabara ngo rujya runahi ngo ujya muheto ni benshi 80% ntavyo bazi kubera yuko ntavyo bigishijwe bariko barakura mu runganwe rugezweho ico bita generation ubunyene ihari urumva yakuze inakurikiraruka itazi ibicurarangisho kavukire ushaka kubaza ati kijya n'igiki ntacyazi urumva yarutse atakibona isaba yuko rero twe dushaka kugira ngo urwaruka dushobore gukura ruzi iby'igihugu akaranga k'igihugu ibicurarangisho mbere bashobore kumenya ati ibinye byavuzwe kuno byavugirizwa aha byatanguye umwaka uyu n'uyu akabimenya mu bwapana kubivuga yuko babibona gusa birabatangaza gose niyo mpamvu rero ubona ngarutse inyuma gato y'inkuko mwagiye mukora urukurikirane rw'indirimbo zitandukanye zaryoheye abarundi novuga n'abanyamahanga hariho indirimbo naje yanjyoheye cyane ariyo mwise ngo Helena wanje ayo rero ndashaka kuyumva uriko urayivuza Helena wanje ni indirimbo iryoshe cyane yego birashoboka reka ndagufasha akabikoro gatoyi Utiginana sego toye karote gusi utiginana sego toye karote gusi usura furugiye nabi kamwiza wan utandukanye bavukana hamwe n'abagenzi yo oyaga Helena wanje numara ugaruka Helena wanje umwene mbarire mugeni wanjye ume wiyengenge wame wibuka Helena wanje umuntu n'ubundi inyoni n'iryoya ngo yinye n'umugembe ngo urugo n'igisahirayo oyaga Helena wanje numara maze oyaga Helena wanje umwene mbarire mugeni wanje wiyengenge wame wibuka Helena wanje sumugore w'ubundi we namara agahinda wakavuga tukavuga kamwiza wanje karamara agahinda wiyengenge wame wibuka Helena wanje babona bavyibushe bujabariri babona bavyibushe bujabarisome uyumva cipiriye piro gashira mu tudagarango hamwe n'akayeri na vitamine yawe kubugize meranje oyaga Helena wanje numara maze wiyengenge wame wibuka Helena wanje umesiri batiri sinjya umesigaye munze n'ingodo y'umugenzi yo oyaga Helena wanje numara maze
murakoze cyane. Izi ndirimbo mwagiye mukora urukurikirane ni indirimbo zakunzwe cyane novuga ku isi yose, muraheza mukunguka gute uburyo ico muheza mugakora muri izi ndirimbo ni cyahe? Bisanzwe ntaje dukora muri izi ndirimbo oya nta buryo gusa kimwe iyo bishitse nyine karonka akaryo bakakutumira mu biteramo canke mu novuga yuko mu ma festival amasabukuru aho ni weze ukavuga ati je akanote nkuyemwo canke uburyo bampembye niko kunguko nta kindi kuko kuko mu bisanzwe hayiwacu umuziki ntushaka kukubeshaho gusa turawukora kugira ngo turyohere abantu kubera duhanura abantu impanuro nyinshi canke umuntu akaryoherwa ibintu nk'ivyo nayo bikuvuga ngo urumva ngo umuziki ngo niwo duhemba nabikubwiye no mu ntango yuko umuziki siwo utumye mbaho gusa kimwe ndawukora kuko niwo watumye menyekana niwo watumye Alfred canke inkunda abantu yumenyekana mu bisanzwe rero turabikora mugabo tufise n'ahandi hantu tuba turiko turisomamwe muri ibi nabiriya. Iyo rero habonetse umuntu akavuga ati jewe ndashaka kugushira mu giteramo canje ndashaka kuguhamagara ngo uje muri no sabukuru ati igihugu kanaka kirashaka ko ujoja muri iryo sabukuru ibintu nk'ivyo aho niho uburyo bugenda buraboneka nubwo bishika hari n'igihugu tujamo gataha uko nyene nk'igihugu cyane twe twaje muri Cameroon muri Douala nikuvuga twe tugiye muri marché international nikuvuga amatike y'indege twarimenya nikuvuga gusa bo baratwakira kandi dutaha atakintu nakimwe baduhaye mugabo gusa twarabyungutsemwo kuvuga twaridandaje baratumenya mbo isi ratumenya tukatubajya ngo turakeneye kuzoza arondera twararondewe turaronderwa ibintu nk'ibyo ariko kuvuga ngo umuziki akarusho nako nyene kumenyekana burya butumwa dutanga burya ijya nyifato twigaragaza niko karusho novuga niyo bishitse umuntu akavuga ati kino giteramo ino sabukuru canke iyi ceremony kanaka niho umuntu avuga ati jewe ngaha anye nk'akarorero uretse ibiteramo canke amasabukuru turavuza mu mariage mu amadoti amadiplome kira ceremony yose ishoboka turashobora kuyivuzamwo ugasanga uri kuraronka buryo bubaho buke butuma ubaho uburusho niko kukorera. Hariho abantu bavuga ati Alfred nyuma yo gushengera kwa Bernard ntariko araduha ibikorwa nk'uko vyari bimeze aho hambere mbe ariko akora gute? Turazi hariho n'indirimbo nshasha itamaze igihe kinini ariyo kwakwanya turaza kwigara ko gatoyi woba uriko ukora gute kugira ngo wereke abakunzi bawe yuko nkunda abantu ikiri nkunda abantu muri rusange ukuntu bimeze jewe ibikorwa ndiko ndabikora irevre nivyo nukuri Bernard yarashengeye amaze rero gushengera hari mu bisanzwe hari ikintu gitandukanye hariho itandukaniro cyari haba mu bisanzwe iyo mwahora mukorana muri babiri mu bisanzwe hamanza kwanda hakavamwo intuze ya gikomere tubaze rero kuvamwo basubira kandi ugafata intumbero mugasubira kandi ugakora ibikorwa mu bisanzwe Bernard yashengeye dufise igikorwa twakoze muri studio cyo gikorwa rero kimaze kugenda uko mbo management yacu nayo yarabaye nk'iyihungabana gatoyi ngo nuko yahungabanye ibikorwa biri muri studio ni byinshi twari twakoranye nawe kandi bitategeza gusohoka hama imaze kugenda uko mbo bisanzwe urazi ko tuva mu muryango uririmba nubwo we yagiye nace nikora kubo tuvukana ati kugira ngo akazi ntikahagarare canke abakunzi bacu badende bukigwe ati ibikorwa mugabo bibandanye niho dukorana hama ndarakoze indirimbo iri kuri YouTube yitwa kwakwanya kuvuga ni indirimbo shasha nashatse kugira ngo abantu babone yuko ndiko ndakora nticaye muri rusange kubera iki indirimbo kuyita kwakwanya mu bisanzwe nahise kwakwanya kuko mbona iryo zina nabonye ko mengo ryojana nayo kuko urumva kuko akwanya no kubwira gukebura abantu ati yarazi kwakwanya urumva
kuresha umwanya nyene hakibombye hakiri mu maguru mashi uri mu kazi uri mu akora kwa nagura nakore akwakwanya kugira ngo arabe kuyo nawe uko tayikiga yavuga ati reka dukwakwanya tawe ko twoheza hakiri kare urumva rero navuze ati kukwakwanya nibaza n'ijambo ryumvikana ni kirundi numva no kunyarusa muri rusange mugabo urumva ugiye kuraba n'indirimbo ugiye kuyumviriza indirimbo ishobora gutuma abantu baryoherwa utamba nyene biryohera ni bisanzwe n'indirimbo yo kwiryohera muri rusange no mu karanga turiryohera kuko nubundi hari mu karanga harimo imbyino harimo amajambo atuma nyene harimo imbyino nyinshi zitandukanye nyene uco byumva numva muri izo mbyino numva uri kuriryohera nyene uri kura zitera nyene wiryohera muri rusange yego niko navuga kabisa we nka Alfred nyene usanzwe uri muri noyita groupe nkunda abantu muri iyo myaka iheze mwarakora ku buryo indirimbo yaba hiti irengeje ariko kuri uyu mwanya mbona umengo si kuri rwa rugezo rwa kera indirimbo ishobore ku trendinga canke kuzunguruka abantu bayikunde musanzwe icyo bivako no kubwira yuko nagubiri gusiguriye yuko abari basanzwe badufasha cyo bita management yacu isa ni yahungabanye gatoya kuko urabona umuntu ashaka kugufasha aragerageza uburyo bwose akarondesha bita promotion amapromo akaba menshi ashoboka kuko byose bikora bikora ku gatwe kawe ntabyo woshobora kuko ibintu byose umuntu abikora mu bisanzwe abona ko hari ico ariko hari umuntu ariko aramufasha urumva ari promotion isa ni yahungabanye gatoyi ariko gusa izina ntazi barari gusa kimwe benshi bitega gusa ivyo umuntu abagize abariko arakora bakavuga ati naka tutabona ivyiwe nabahaye akarorero ubu je naciye mpindura n'imbuga zanje kuvaho Bernard Ashengeye ubu imbuga zanje YouTube ni Alfred Nkunda abantu kuko abantu benshi bariko baritije amazina yanje kugira ngo bashobore gufata ivyabo babishira ku mantuze kugira ngo bashobore kuvugira ku izina ry'umuntu je ni Alfred Nkunda abantu nizo mbuga zanje ya Facebook naje narahinduye ubu ni Alfred Nkunda abantu Instagram narahinduye urumva nuko bimeze muri rusange mpamvu rero ndakubwiye yuko ibintu byaciye bisa n'ibigirane n'ibisubira hasi kubera yuko management yacu isa niyaciye ihungabana gatoya kandi nawe uravyumva yuko muhora mukora muri buri mwaka avamwe ni kuvuga hari akantu kaca gahinduka arasigara igihenge mugabo umuntu aragerageza akagirane akagwana uko ashoboye kose kugira ngo arabe kubijya bintu yaba ko yogerageza karaba ko yogarukana basi n'imiburi basi 60 kujana basi ibyari byarahoze ucyo byumva nawe urazi yuko n'umuryango iyo uvuye kurugira uvuye ku muryango umuyaga urinjira ucyo byumva rero ubona kumenga ibintu biko biragenda neza mugabo buke iyo umuntu arashobora gusubiza ibintu ku rutonde Bernard ni kihe kintu uriko urategura ku bakunzi bawe nk'akabijya wobemerera ati je Bernard nukuri ndiko ndakora Alfred ndabitiranya kuko musanzwe muri bamwe Alfred naho waruta ati je Alfred ndiko ndakora iki kintu ku bakunzi banje n'abakunzi bakaranga mu bisanzwe je ndiko ndakora ndafise indirimbo ziri muri studio kandi abantu benshi barifuza kuzozumva nubwo twazisoranye n'umuhisi kigira kabere naco ndiko ndagerageza uburyo bwose bubaho mpindure ico bita management numva ndiko ndarondera management kugira ngo nshobore kuzoshira ku mugaragaro ibikorwa byanje ndiko ndakora gusa sinavugiye management yanje yariyo mugabo gusa kimwe benshi isanzwe ihari nubwo rero idahari rero irahari mugabo gusa kimwe nuko itari ngaha mu Burundi yaciye yumba kubera yuko ibikorwa byaciye bisa n'ibihaka kijanye n'uburyo ntaco bagufasha ntaco bamfasha nakintu ihari dahari kuko management yawe iragufasha mu buryo muri promotion udukeneye byose mu gihe rero takintu kiri kiragufasha ni kuvuga ntihari ihari dahari mugabo urumva nta kandi niyo management sinokubwira ngo impamvu yayo ntayonzi urumva niyo mpamvu ndakubwiye uko
kigira kabiri gatatu naco jewe ndiko ndakora je ndi ku kivi ni kuvuga yuko umutwe wanje wahora ukompoza ukuboko kwara kwandika ntaho kurara biracari vya bintu nyene ni kuvuga yuko ibintu byose uko biri kose abantu bose ndazi vraiment abantu baradukunda nibitege yuko ibintu byahagaze kuko naje nta kintu sinofisha ubusa umwuga wanje mu gihe mbona ko ako kazi ndagashoboye ndakabandanya uko biri kose ndakabandanya navuga yuko rero abafans banje ntibacike inkokora kandi numva yo bashaka no kumfasha ashira kumfasha urumva kugira ngo ushobore kugira ingufu kugira ngo sinshobore kuba décourager cyangwa ngo mbe umuntu nyene ntagira intege bazi barashobora kunshigikira mu buryo ubu canke buriya kugira ngo ushobore kubandanya kariyere yanje yo muziki hama bakunzi ba BDUSA Alfred aracari wa wundi nyene umutwe wo kwiyumvira kwako ko kwandika kuracari kwa kundi nyene bashobora gusezera abakunzi ba BDUSA unabibutsa no gukora like share and comment kuma platforms ya BDUSA yego ndavuga yuko vraiment ndabaseze wongera n'abashimira kuntu bariko barakurikirana ino ntuze ya BDUSA hama nkabasaba ko bogira ama subscribers menshi bavyita ngo gusharinga komanta gushira kutukana komeze ngo nakarayi akenge ibyo nuko ndabasabye kabisa nimba umuntu wese azi ko ankunda akunda groupe nkunda abantu nakoze byose kabisa uko biteye kose hama nabo ndabashimiye kubona shoboye kuma kano kanya tukayaga nkabashimira kandi ariko baradukurikirana bose ari bamwe bakunzi bacu bose bakurikirana ino televiziyo ayiri hose hama no kuri vraiment no kuri ndabashimiye gose Imana ibahezagire cyane natwe turabashimiye kuba mwashoboye kwitaba ubutumire bwa BDUSA muze mwongere mugaruke karibu aha ni muhira murakoze cyane kose nawe kabisa thank you so much abakunzi ba BDUSA kuba mwadushimiye ariko turagira ngo adusezere akora kuri ka kantu kiwe kugira ngo twumve Alfred wa wundi nyene murakoze cyane zanga gufasha ka micro twibukanye byiza byo hambere aho sokuru yakoma impuzu y'igiti aho nyokuru yambara impuzu y'igiti aho hambere bari baberewe sokuru nyokuru wadusigiye akara aho rero sokuru aho rero nyokuru wadusigiye akaranga abashinga na yemwe bo hambere barambara bakiyikwiza bariyereka bagatama ingoma barivuga amazina y'ubuhizi nagize mwira bashitse muri ngahaye mbega muraza akazina kanje sokuru nyokuru wadusigiye akara gahorero sokuru wadusigiye akara gahorero nyokuru wadusigiye akaranga wadusigiye akaranga yemwe wadusigiye akaranga wow ibintu biteye igomwe kabisa thank you so much turabashimiye twongera tubwira abakunzi ba BDUSA tuba kumwe namwe tuzokwama tubaha ibiryoshe every day every time of course yes nko mubizi my name is Felix Kaongo nko mubizi turabashimiye ciao